ijwi rya Amerika dusubire mu Burundi aho rero amatora ashigaje iminsi 9. Umutwe wa politiki MAP Burundi Buhire uratangazwa n'ukuntu abakandida batajya bahingutsa mu magambo yabo ikibazo cya virusi ya corona. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Libera Ntibashira kandi umuvugizi w'uyu mutwe wa politiki MAP Burundi Buhire kwibaruwa iri shyaka ryandikiye abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu kuri iki kibazo cya virusi ya corona. Kwiyamamaza biba nk'uko vyamye hamwe atakiza kiriho ca coronavirus, bikaba bitangaza cane kuri iyo nyifato, kandi amatwi adasumira abantu batari benshi uno munsi. Hari abakandida muri bo mubona bacishije mu kanwa ico kibazo mu gikorwa cyo kwiyamamaza? Amatwi adasumira barakivuga mugani bavuga ingene abarundi bo kwikingira kandi bafata ingingo zo gukingira abo baja muri aya manama. Leta yo mubona iriko ivyifatamwo gute muri iki gihe kubiberekeye? Leta yavyifatamwo nabi cane gose kuko amatwi adusumira kandi twese turamaze kubura. Ivyo si ikinyoma, ni ibintu bizwi na bose, bivugwa na bose. Abantu bapfa ari benshi cane kandi bagwa mu mazu. Mbere bamwe barana abantu bigize kugira ikibanza mu vya politiki, n'abandi mu vyerekeye ivyo gusenga. Leta rero yavyifashemwo nabi cane kuko inganda nyinshi. Leta niyo ifise uruhare runiniya. Abo biyamamaza bagendera ku mategeko yashinzwe na leta, kandi murazi ko mu Burundi no musi bitoroshe. Abatwara bari ku butegetsi bashaka kwitwaza ibi na biriya. Arico gituma rero abiyamamaza ashimye kwirekera leta, n'ivyo niko tuvyibaza. None umuhari wanyu MAP Burundi Buhire nihe ntambwe ikurikira muzogira ku bijanye no gukurikirana kuri iryo kete mwari mwasavye nk'abo biyamamaza mu Burundi? Muriko muravuga ko ico kibazo batakivuga bihagije, batavuga n'ico kugwa kugira ngo abantu bikingire. Icambere cyo tuguma dukora no gutera kamo abarundi bonyene kugira bafata ingingo bikingire bonyene. Twaravyanditse, twabisubiyemwo mu gihe cyose dufasha akanya kuko kuvugira ku maradiyo. Ico turabibandanya. Icya kabiri ni uko duterere akaruru kugira dusemerera. Ubu twafashe ingingo yo kwandikira abajejwe igisata c'ubuzima ku isi OMS kugira tubamenyeshe ibiriko biraba mu Burundi. Tuzoheza dutere n'akamo abandi bose za Nations Unies kuko uno munsi ku isi hariho ingingo yo gushobora gufasha abantu bari mu ngorane mu gihe leta idashoboye gukingira muri ico gihugu. Tuzokwama rero twebwe dushira imbere ineza y'abarundi n'ineza y'igihugu. Nibara ryo kumutemere kubona inganda zipfa, abantu bapfa bagwa mu mazu kubera ubube gito bw'abari ku butegetsi badashobora gukingira abarundi, kandi ariryo ibanga rya mbere bishinze ryo gukingira abarundi no korohereza abarundi mu kubavuza n'ibindi. Mu kurangiza muri make, nikiye mwibaza impamvu yo bituma mwavuze ko leta itariko ivyifatamwe neza muri ico kibazo? Nikiye co kirituma muri make? Ikibituma ngira ni imikenyero barimwo, ivyo baharura bo bashira imbere kuguma ku butegetsi. Bashaka rero ko amatora aba ntahagarare kugira bagume ku butegetsi. Nta kindi bashira imbere, nta neza y'abanyagihugu na gatoyi. Mu ncamake rero icatumye leta yifata gutyo oye ni ivyerekeye amatora kugira bagume ku butegetsi. Nta kindi cotuma bareka abantu bagashira bakagwa mu mazu. Turabashimiye cyane kuri iki kiganiro. Yari Libera Ntibashira kandi umuvugizi w'umuhari w'ibikorwa nkunda ya gihugu MAP Burundi Buhire uvyerekeye ikete bigeze kwandikira abakandida bari kubahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu ku bijanye n'ikiza c'umugera wa corona. Turabashimiye cyane kuri iki kiganiro, murakoze.